Mama kejewe ndi umuntu navutse muri Runande, naburanye n'ababyeyi kuva mfise imyaka 2 n'inusu, nongera kubaronka igihe cyo muri 2015 niho narose ababyeyi. Ndashima Imana kubasubiye kuronka aka kanya. Jewe ngomba nce mu ncamake kuko sino bivuga byose ngo ndabimare, twomara umwanya utari muto. Jewe nagize mariage itariki 7 z'ukwezi kwa 10 2023, itariki 4 z'ukwezi kwa 8 kwa 2023 ndaduga ruguru iwacu Bururi, ndabwira papa na mama ati ngomba kugira mariage. Barambaza ati ngomba ugire mariage mu idini rihe? Ndababwira idini kanaka nari ngomba ngiremo mariage. Baca bambwira ati utagiriye mariage muri Panegoti turakuvuma nta kuvuga, twebwe turabakozi b'Imana, nta mwana ava mu nzi wacu muri Panegoti ngo aje mu yindi shengero. Ndababwira ati je narahisemwo ntigikunda. Baca bambwira ati kandi n'amahera y'inkwano ntuzigera uzana ngaha, uramenya uzojana, genda we urondera bazogufasha urubanza, ukora urubanza. Mugabo papa arambwira ati ndakuvumye, nta muhezagiro, nta kintu na kimwe uzigera uronka kutagiriye mariage muri Panegoti. Ndavuga ati umuvumo utavuye kuri jewe, kandi nkabangiriye mariage mu ishengero Imana yemera, je ndazi ko ataco nzoba. Utavuye ku cyaha wakoze. Hama ya mahera y'inkwano umuhungu ndamubwira ati jewe sishobora kugira mariage mutankoye, mutampaye amahera y'inkwano ngo nemeze Imana yuko nihanganiye ubwigeme bwanje. Amahera y'inkwano ndashire kuri konte yanje, n'Imana yabatahuza yuko idini atari ryo rizojana umuntu mwijuru canke ibindi, bazoza bayatore. Candatora amahera bayampa mu buryo budashimishije nka kwa kundi ngo habe ibirori habe ibiki. Naragiye umuntu arayanzanira ndayatwara kuri konte ndayabika. Amaze kuyabika candagira mariage. Nagize mariage jewe mwisare, atawe tuvukana turi kumwe, ata mama ata muvyeyi. Umuntu yamvugiye ijambo nuwo narondeye pembeni. Urabizi ibintu byo mwisi bisaba amahera, byose ndabikoresha amahera yanje nari nirondereye. Muga ya mahera y'inkwano nta n'igihumbi nakuyeko. Umugabo wanje arambwira ati ayo mahera yakuyeko twoba twiteye umuvumo, yagumize kuko nyene naho hazo baciye imyaka 5 bazoyatora. Candagira mariage ngoma ngaho ata muntu no mwamvugisha, ata muntu wo mu muryango yompana yamba. Naho twaba duhuriye mu ibarabara bambwira ngo ikivume kubera wahinduye idini rya Panegoti, kuko umuryango wacu wose ni Panegoti gusa. Hama je candaba ngaho ibintu byo gusenga, idini nagiriye mu mariage ntijabaye ngombwa ko norisubiramwe, sinavyiyumvamwo. Candaguma mu nzu, umugabo akaja gusenga nanje nkigumira mu nzu, nkavuga Mana jewe gusubira muri Panegoti nikirimwo, kandi no gusubira muri no kuja gusengera muri rya shengero sindavyiyumvamwo. Ngomba ngume ngaha rero mara amezi 5 jewe ntahonyura mu rusengero, mba ngaha ku 10. Umunsi binjira ngaha nuwo munsi je novuga ko natabawe. Numvise bariko barasenga, bararira hari gikorane cyo kwinjira, ndavuga ati aho hantu menga baririmba kantike nk'iyaba Panegoti. Jewe ku wa mbere niyo bwaca nzogenda msabe protokole nicare nka hari yangira hasengera abantu basengera aho nyene, ngira uvuye hanze ntibamwemerera. Nje muri burakeye rero mu gatondo numvise mu gatondo senkere karanse batanguye, nanje ndavyuka kandi nari fisi ndikiri ntoya. Ca ndavyuka umva namaze kubona umugisha yuko Imana yamaze kuwuma, naho papa yambwiye yuko ntazigera mpeka umwana mu mugongo kubera nahinduye idini. Citse hajya nca mbona umenga abantu bose baricaye, ndavuga ati reka negereze nanje nicare, bakansohora ncasohoka nta kundi. Nanje ca ndegera ndicara, maze kwica ndayigumamo. Indikiri ntoya nta kintu nafungura, mugabo maze gutangura kuza ngaha nta kintu na kimwe nasubiye gufona. Naragwaye cyane gose birenze, ariko maze kuza ngaha Yesu yarangiriye neza. Munyuma rero ndaza ngaha senga, hama ndabonana n'umwongere. Mugo umwongere ndatinya ko mubwira yuko umuryango wantaye, ati wamvugira ko wari umupanegoti kandi nawe yahora ari sengera mu Panegoti arantwenga. Reka nze ndamubwira yuko mfise ibibazo nyene ngomba kansengera nzovyare neza nta bindi. Ndabiguma mwuko nyene baransengera,
haragera igihe ndagenda muri wa Karede baca bambwira ati kubera umwana afise ibiro 3.8 kubera ari inda ya mbere ntivyokunda tuzokugira cesarienne itariki 30 z'ukwezi kw'icenda kujya kwezi kw'icenda nako kwari ukwezi kukuvyara ndabiguma nkuko nyene itariki 26 nari mvuye ngaha umukozi w'Imana aransengera nca ndataha nka 2:00 numva ameze nabi cane ndavuga ati reka ngende muri wa Karede rindira iyo misi 4 igere rendez-vous ya 9:30 zigere banterurira umwana nta kundi ariko umwana bazomuterura kuko ndazi yuko umwana nzomuronka ntaco ariko rendez-vous Imana yari yashinze yoyo yari yabana b'abantu mugaye itariki 26 nararanye umwana mu buryo butangaje ubu rero ndashima Imana hama izo tariki 26 jewe nshitse muri wa Karede narijanye ndatelefona umugabo araza kubera nari nzi ko ntagwaye ata bintu vyahatari nari maze umwaka umva ko nari maze umwaka urenga papa na mama tamvugisha nzabona nimero telefone iyo nimero ndayibonye nca ndayibuka kera nkiri umunyeshuri ko papa yayindonderako ndavuga ati iyi nimero naho telefone ngira n'umuntu agomba yumve yuko kagomba gace ngira ngo mbamfe ndavuga ati reka no kungeze habi reka ndayitabe ntaco ndayitavye nzanumva ni papa arambwira ati Jema mwananje nkuri amakosa yose yahabaye tugomba tuyafute ndabona ko ugomba uje kwa muganga namubwira ati ahubwo niyondi mugabo nta muntu numwe turi kumwe cambwira ngo none mama wawe yomanuka ubunyene cambwira ati bikunda yomanuka cambwira ngo ndamubwira ati ndamurungikira itike acambwira ngo ya ntatike wo murungikira kagenda yirihire araza kugushikira amasaha yari yose mama yashitse asanga afise umwana mama tusha turagumana turasubiramwe ibyabaye byose ubu renda shima Imana n'ukuri burakeye yaraye impekereje umwana ubu papa na mama bareka ku telefona inyuma y'amasaha 2 ayandi amasaha 2 bakantelefona kambaza tumeze gute ndashima Imana rero umuntu n'ukuri ari ngaha novuga kugira neza kwa burakeye jewe naho nabangwaye gute sinasiba ngaha muri burakeye nava ngaha ngenda kuryama mugabo nkaba mvuye ngaha nyeco kimwe kinyemeza yuko angiriye neza ko papa kinyemera basi mu muryango ndashima Imana rero ko akangahe ayo mahera narayarungitse y'inkwano barayatoye baratoye atanduri baye atagwankoro baye narabwiye ati nta by'imanza ntabyo nkeneye je naramenye Yesu aho namumenye ndahazi ahubwo muri Pantegote nari narazimiye kandi nabibabwije ukuri ndababwira ati je muri Pantegote rego narahakuriwe narabatirijiweho ndavyemera nta ngorane mugabo ndafise ahandi no babwira kugira neza kw'Imana ejo rero bacu barantelefona barambwira ati hariho umumama mu muryango agwaye cyane ndababwira ati je murazomuzana ndabereke ahantu tumuvuza ati muzamuzane ndabereka ahantu tumuvuza azotaha kids ngira no imodoka yo mushikana pastor amusengere nanje ndamujyamike muhira nze ndamutondana ngaha uraba kugira neza ku Imana baraba kugira neza ku Imana Yesu ashimwe Kozera bashimani Yesu Naho ndiyovuga kugira neza umwe cyane babiri Imana yagiriye neza mu niyibura keje ntayo nahora nkunda kuzamwo gusa nahora ndayumva narajeje kweri ndahasanga umugisha jewe jo naje imbanyi maze imisi 3 umwana atakoma atakakaza ndihebura cyane ndavuga Mana imbanye nayirose bitoroshe kandi nayironkenga ni mugabo ni wewe ukwiye kumenya ico ushobora gukora kuko ni vya mbere vyaciye kuri wewe nukureje baransengeye bihagije bansengeye hafi nk'ikiringo c'isaha mbona ugukora kw'Imana nukuri umwana ubu ni muzima ndamwumva naje ndi muzima mu mpera Imana mashi uyu mumama noneho yabaye nka wa mumama atavyara yaramaze igihe kinini cyane atavyara agenderwa n'abakozi b'Imana hanyuma umukozi w'Imana avuga ngo igihe nk'iki uzoba ufise umwana uwo mukozi w'Imana yigendeye uwo mudamu atwarimo hanyuma igihe kiragera arapfa wa mwana apfuye atavuga ati uyu muntu siko wa mudamu yavuze ati iwaba abakozi b'Imana nta mwana nabasabye nabagaburiye ndabacumbikira hano baca bambugishwa ko bampa umwana
none ko umwana agwaye akaba apfuye nibo bamumpaye bamunsubiza ngo acaragenda kurondera Elisa ariruka cyane ni Elisa ariruka asangiya avuga ati Elisa mukozi w'Imana hari umwana nari nagusabye none wambugishije bakongo umwana ndamuronka iherezo ryiwe abaye gupfa akira umwana wawe cyangwa umuntu ari muzima mukozi w'Imana avuga ati karabaye none yinginga Imana nkuko yinginze Imana bwa mbere avuga ngo Mana wowe watanze ujya mwana ukamumuha atawuhari n'iyi saha nyene subira umumuhari muzima. Haleluya. Mbega Bibiliya ivuga ngo uwo mwana yarapfuye buheriheri canke yaragarutse? Yaragarutse. Uwo mudamu nawe aranyisha ati nakare namukuye hariya iyi nda nari narayibuze baransengera ndamuronka nsubiyeyo subira mu mukambure nakare yabonekeye arandendoye eradarama nabyumvise neza ngo nakare namukuye hariya. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Nukuri ngaha hantu hari Imana. Jewe nukuri igihe ninjira ngaha ngira ngo mwarumvise ingene bavuze ati amagufa yumye. Jewe nukuri nari nararushe mu ngwara mu bintu byo kudandaza sinigera ndonka ikintu na kimwe. Mugabo no kuraho nshikiye ngaha naribaza ingene nzobaho kuko kuva jewe nitwa ko ngiye mu rugo nta mahoro nigeze ndonka. Mugabo kuva aho nshikiye ngaho umunezero mfise urarenze. Hama nukuri mu bintu byo kudandaza kamere yanje kwari kudandaza shitsi no kuko ntari ndahamenyereye naravuga none gamana nzobigenza gute. Mugabo ninjiye ngaho Imana kiranshira inzira. Ndaja mu kazi ntari menyereye ndavuga Imana jewe nubwo bavuga ngo abantu b'abadamu baje mu bintu by'ubuvande jewe ntavyonze none nzobigenza gute. Nta namahera nari mfise ibihumbi ndwi. Nukuri undi mu mama arambwira ati ngo ndakwereke aca ntwara kurangura ivoka. Ndavuga Mana jewe nzokwikorera ibasega Mana yo mwijo ndayijane hiye. Nukuri naraje nta rero ngira nihe mission nihe devoir jewe hajya muri Burakenge ndahinjire kandi nari ngwaye nari meze nabi nari umuntu yinje ngahanye nari umuntu yiyaga nari umuntu nari mfise inkorora imwirenze. Mugabo kuva mu kumunani ninjiye ngaha ya nkorora yaragiye. Bya bintu byanje bikamara nk'isusa byahagaze. Hama yabase yanje kubera umutwaye wanje umva ntivyoroshe. Nukuri kw'Imana irangaburira ikansumira nkayiri hamwe iyo nzu ndimwo. Hama yabase rero nkaca ngenda nkarangura ubu rero nkayisha ndayizana ngaha nkaterekera hariya inyuma ndayiteretse nshitse hepfo bamwe bazinduka nshitse bavuga bati turangire madamu Kanyange azane ngaha turindiriye we benshi babunya hakujya kabiri rya Mutakura bavuga ati turamurindiriye kuko atuzanira ivoka ryose. Navuga ni nukuri jewe hajya ahanye muri repantasi ngira mamagara abantu bose bazoze nano shikaye mwisite saa sita mvayo mpejeje bagatanga bati wowe byavyo byose udandariza ku muti. Nukuri nta gikundiro je nari mfise nta kintu nari mfise amahera asanga yaragiye. Mugabo ndashima ingene ngambyuka kandi nezerewe ameze neza. Pastor yaransengeye nibindi bizoshoboka n'umutware wanje azoza tugira Kristo. Amen. Aranishe no kuri kose ibasi ayizana ikabanza ikaca kubiza b'Imana. Nukuvuga ndashimira Imana kuko naje ngwaye cyane umubiri wose nta na hamwe jewe ntari mbabara. Hama ibyo nari ndayimanye igihe kinini cyane sinomenya n'igihe nari ndabimaranye. Ariko cyabaye kandundura kugira ngo shike hano hantu Shetani yateje ikibazo nare bivuze ngaha ariko numvise mego soneka kubivuga byo kwanga ko nicara byanka ko magarara
nkaguma ndyamye gusa numva imisonga nicaye byanka, ariko rero maze gushika ngaha ibyo biragabanuka buke buke, bariko baransengera. Mu kwezi kw'icumi niho natanguye kumva ntanguye kwicara ku ntebe bigashoboka, kandi hasi ho nko ku karago ntibyakunda, sinafashe nicaye hasi. Ariko ukwezi kw'icumi gutangiye nza ku masengesho ngaha ku wa gatandatu birakunda ko nicara. Ico ndagishimira Imana cyane. Ikindi kintu ushimira Imana nuko kuva ntanguye kuza muri Burakeye, natanguye kuza ntarakira, ariko mva kuri rompwe hariya ruguru ntanguye kuza muri Burakeye gusa naciye numva bya bintu bitangura kugenda birahera, imisonga iragabanuka gushika isaha n'uyu mwanya iyo misonga yaraheze. Ndashimira Imana cyane kuko ubu hasi ndahicara, ku kirego ndahicara, ku ntebe ndahicara ndegamira. Sinenzi kwegamira ku ntebe nk'uko umuntu yicara yegamira, ntibyakunda, ariko ubu ndegamira byose bikagenda neza. Icyo ndagishimira Imana cyane. Ikindi kintu ushimira Imana, ndashimira Imana cyane kuko mu kazi nkora kenshi ntibyari ko biragenda neza, ariko ntanguye kuza muri Burakeye ni ukuvuga mvuye ngaha anye shikantevye kushikara kuri rompwe urabona ko atari hafi, ndiko ngenda n'amaguru. Rero shikantevye, ariko isaha yose nugururiye nkatangura gukora, nukuri umengo sinzi ahantu baba bibitse. N'impuzu baragenda barazana baje kunda babambutse, ntibashira n'abandi baraca bazijana bakazibika, bakambira ati nkazabona baraje nk'ayandi masango twakubuze, ngo batwarenganye abandi bose, ariko ngo twakubuze ngo mpaka ngo ariwe tuzizaniye, nkazabona barazizanye bazibitse. Ico ndacita igitangaza c'Imana. Numva umengo n'ibindi bintu nyene mfise n'uwo dukorana nyene unyasiga yatangara kumigwa, agatangara cyane gose ko yasanze urumva nk'impuzu bazimbikiye mpaka bakanira kuzinzanira. Ni igitangaza cyane Imana yakoze ku buzima bwanje. Uramubwira ati n'amavuta. Ni ukuvuga ndashimira Imana cyane rero kubw'ibyo. Ndafise ikindi kintu ngomba gushimira Imana. Kuva nshitse hano hantu nari mfise indoto mbi cyane zirenze urugero. Je nakunda kurota n'amanda yawe ndota ndiko nshokera mu binogo, nahama ndota ndiko nshokera mu nzuzi, mbona fata ibyatsi byanka guruzi gomba kuntwara, nama ndota ndiko mbona ndokera mu binogo by'amatwarete, aho ndiko ndaca hose nkabona nyene hari ibinogo by'amatwarete, mbona ngomba gucokerayo, nkabona bijya bintu biravuye ko ngo niyo ngomba gucokera. Nkama mu izo ndoto mbi cyane, ariko maze gushika hano hantu nukuri indoto zarahindutse. Ubu nta ndoto mbi nkibona, ubu ndiko mbona indoto nziza, ndiko ndabona ibintu byinshi Imana iriko irabikora. Mukomera amashi Imana. Amen. Zirya ndoto mbi wari ufise nibwo buzima warimwo bubi. Umaze kugera hano tugakubita abazimu nk'isaha yose nk'iyo bagakubitika, abazimu barahunze, ucugarukana ubuzima bwawe bwa original. Urero ugiye kubandana, hari abantu hari nta makuru bafise kwera. Muze murabivuga mu gatondo, mubikwiragiza ahantu hose, muvuge kugira neza kw'Imana kwa Burakeye. No kugira neza kw'Imana kubitangaza Imana iriko irakora muri Repentance. Nimuceceke mubivuge. Yesu nashimwe. Je nagomba gushingira intahe Imana. Hari ibintu byigeze kunshikako, sinobirana ngo ndabivuge. Jewe Imana yari yampamagaye nze gukora igikorwa cyo gusengera abantu, hama ndakwepa kuko nabona ubuzima bwe ko burancanga. Bumaze kubincanga, inzu biragira igihe ndabura ndayiriha, mpera na mezi 4 ibihumbi 480. Mpangiye mu pastor arambwira ati none wewe ko amezi angaha yakunaniye nayandi akaba yarenze ko bizogenda gute? Nabwo ati wewe ndakubwire n'ukuri uri mu pastori, nagoma ndabikubwire ko twe natwe turabakozi b'Imana dukoresha ukwizera. Arashobora kubura mu Imana ikazoyama. Imana ikora igitangaza mu kazi nari impanza amaso, amafaranga Imana yakura mu bundi buryo, ndatangara Imana ibanje kubinyereka. Mu nyuma Imana irazirambarira ngo wewe wase gukurikira abandi uri kukorera muri abusa. Ndavuga ati ibi bintu nibiki birantangaza. Niho naca mvuga ati jewe ngo manze gufasha gusengera abantu, ca ndaza ngaha ndaheba iby'ubwoba bw'ubuzima. Ndabona ati nta kundi kurya nzomenya Imana nizomenya ingene izobigenza. Imana yakoze igitangaza, ndatangara cyane. Ikimpuza n'abazungu 4
ejo umuzungu arampamagaye abazungu b'urukoba rwera cyangwa abazungu babiri abazungu umwe igihe kimwe tuzozana ngaha arambwira ngo tureke ndakubaze neza. Hariho umwirabure w'umuzungu, iyo umuntu afise inota aba ari umuzungu, abakire ni abazungu. Umuntu ufise amafaranga buriya aba ari umuzungu. Nibyo cyane se nibyo. Umuzungu si urukoba, umuzungu ni icyo afise. Ngomba ndakubaza, uvuze abazungu biraducanze. N'abazungu b'urukoba rwera mwewusi rwera pepe rwera b'abazungu nyene, cyangwa n'umuzungu w'amafaranga n'umwirabura afise inoti wagereranije n'umuzungu? N'umuzungu afise urukoba rwera. Umwe mu kumumenya nasengeye inabukwe, hama ndamusengeye afise ikintu kivyimbye ngaha arakira. Hama rero umukobwa wiwe arabimubwira, ahamanya umuzungu amaze kubimubwira nawe naca arabimenya, caravuga ati yamara twe twarabuze umwana, arambwira ati yamara tuzogutwara n'imodoka tujane uje muhira udusengere. Naraje ndabibabarira. Rero mu nyuma impuza n'abandi ejo rero hoho narabonye utwumiza, naringiye umwampamagaye turagenda ati ntebuka, nari ifise ibintu mu ntoki ndamushiriye, aca nkigenda duhura n'imodoka. Iyo modoka irampagarika arambwira ati ivyo bintu woshaka kubishira ahantu hama tukavugana, hama turaganira. Arambwira ati rero naragize n'ubwoba, tumaze kuganira arambwira ati je ngoma hari ikintu ushaka kuzoza ndagutuma kandi uce winjira mu modoka. Ndaraba uko ndi ngomba kwicara inyuma, ngo yango turicarana ngaho imbere nta ngorane. Hama ndagenda turagenda bya bintu ndabihereza umusiti mbonye asanzwe ati cumbikira ibi bintu wewe nta ngorane, tewe tutakuzi ntavyo mutwara ko reko ndahababuka. Turagenda aranyereka mu societe ya mbere, arashira ni mu yindi, aranjana n'ahandi nyene muri ville. Imana ikintu yakoze naratangaye, turamenyana. Arambwira ati aba bantu bo ngaha nibace muvahana ninomera, ahubwo wewe hari ibintu uzoza ndagutuma nta nabane zose gutuma. Ndavuga ati Imana Yesu we. Hama turavugana n'ukuri Imana ikora ibitangaza. Nivyo nico gituma ndeko ndashinga intahe, burya twebwe turavuga ko dukunda umwungere ariko ugasanga ntitumukunda. Jewe nagiye kubona ndose amafaranga asanga nayamize, hama nza gushikirwa n'ivyago, narase kuza kumwiyereka. Nda ico gihe nabuze amahera y'inzu birangora ingene shika mu biro, ndavuga none ko mpangenda nimfise ingorane. Igihe natabagwa naho ne sinagiye kandi n'ubu nagumenye za ngorane. Ubu rero nari haye ingingo ndavuga ati jewe ubu mpezagiwe mwungere nzohora shika ndamubwira ko narose kandi abone ico narose. Rero abumvise gushima kwanje, Imana ibahezagire. Nkaba rero nanye ntoshinga intahe kuvy'Imana nkore ataco nkoze, reka ndamuhese nka ntimiraze kugura inkoko. Ni wewe wenyene wemeye ko hari Imana yakoze. Naryari warandungike message, mbona message ati ngo abazimu bapfuye ngo narose note. Ni wewe mera ko mu gusengero uje hadacu ncubura amavuta. Ni wewe manza ncubura amavuta atahandi ngarashi. Sinababwiye cyo bundi ati abantu bazana ibibazo mugabe inyishu nibazizana. Inyishu nibazizana ibibazo ndasenga kandi nzokubita abazimu kuko je sinkorera amafaranga. Nzokubita maka gusheka na Yesu agaruke. Nzokubita abazimu ariko n'ijambo riravuga ngo nkunda Imana urukundo ndabakunda. Muze mumenya hari Imana ikoze ko natwe tuba twaraye maso, tuba twasenze, tuba twisonzesheje. None uko sukurise wano kuri kose kandi umugisha uca wiyongera cyane. Uca wiyongera cyane. Uca wiyongera cyane. Yamara uca wiyongera gose cyane gose. Shalom kandi tukayongera. Amen. Hama majambo make sino iri Rwanda avuga byinshi. Imana yakoze byinshi ariko reka mvuge bike yakoze muri iyi minsi kandi biboneka kandi byakibirira kabisa. Ndashimira Imana jewe harageze aho bavuga ati gutanga isima ko je ndi umuntu nama nkunda gutanga mugabo ntashobora kuvuga ngo ndemeye ikintu ngo ndakibure. Rero ico gihe ndavuga tuti iyo sima wo mufuko w'isima ntawo mpapfa ndonka kubera nabona mwengo nta mahera mugahageze kuutanga ndarondera amahera ndayagurana ndashobora kuutanga. Ariko ibyakurikiye inyuma ni gitangaza c'Imana. Nashoboye kuronka ahantu nkorera imisi 3 mbadaciye 280.
umva ico ko ari igitangaza c'Imana Imana yakoze cyo ndagishimira Imana. Hanyuma rero ikindi shimira Imana yakoze ukwezi mwavuze ati kuba ukwezi kudasanzwe ciwe narabibonye ejo narabibonye kandi navuga ati ibi nivyo wanje ukwezi je ndazi ko ibi bintu bariko baravuga harategezwa kuzobamwo ikintu ciwanje nta kintu bahora bavuga kigenda ifa gusa. Ejo nagiye ahantu ntazigaye uko ndakura amafaranga ndagenda mu mutwe atabirimo nza numva ngo we ngo twarakuronde ngo amahera yawe yarasohoje ngo kandi ngo baguhanye n'ukundi kwezi. Ndavuga ati ivyo nibitangaza vy'Imana ni rya jambo batwaturira. Umva ndashimira Imana ijambo mwayatuye ryaragenze neza. Hama rero ico gihe cyo gutanga umufuko nawe utanze kuwa kane w'indwi yahera ariko Imana rero ejo yaribushe kuko hari kuwa kane teka ndakwibuke. Ejo narashoboye kugenda ahantu ndiko ndakora ndandura ibintu vyigaza umuntu ambwiye ati randura ukure ngaho ari ubucafu nza mbona bampaye 52,000 ndikora ibintu by'ibicayi navyo nyene nzabona bampaye 2,000. Urumva Imana yo wa mufuko ibihashwe gusubira kuwungarurira. Ndashimira Imana ivyo bitangaza yakoze niko ituye amashi. Kandi n'ukwezi araronka ukwezi bamwongera n'ukundi atakoreye aronka n'240 ariko Mana yo mwejo eza ijambo cyane muri ko muraroga intambi bisazi ngo murindire mu mwanya transfer amasengesho noneho y'ubushobozi budasanzwe. Jamara hani jewe ndumwe nutabura kwisengera n'abantu ahantu umwe nta n'uwo mpamafasha ahantu umwe. Haleluya, haleluya, amen. hama na jewe mpagaze ngaha ndafise intahe ndende ariko ndacagagura muri make. Intahe ya hano yo ngaha majambo make jewe ndi umuntu navutse muri Runande naburanye n'abavyeyi kuva mfise imyaka 2.5 nongera kubaronka mfise nongera kubaronka igihe cyo muri 2015 niho narose abavyeyi nabone ndabarose mu nyuma birahinduka baranyihakana. Iyo ni ntahe ndende ejo navuganye n'umukozi w'Imana avuga ko turi buvugana uyu munsi. Hama rero icabaye ejo Pastor ejo aravuze ati wavuze ku bintu by'indoto urangije uratuma amazina y'abasokuru n'abasokuruza. Majambo make je nakuze ntazi aho mvuka ntazi abavyeyi banje yani n'amazina y'ibisokuru ntayonzi kandi nabo bavyeyi ko baranyihakanye sinzi ko bari mukuri nuko batari mukuri. Ego kuko baranyihakanye kaze muri ego. Hama rero nashaka mbaze mbega imfuvyi zidafise icepfo n'icaruguru zoba zitaze mu mazina bizoca bigenda gute? Izo mfuvyi zaramaze kuronka se wazo ni Yesu ari mwijuru kandi izo mfuvyi zaramaze kuronka umuryango wabo ni repentance. Kugica Imana yakoze Imana yakoze ejo wavuze ku bintu by'indoto nukuri rijoro Imana yanzaniye indoto. Izo ndoto si zindi je narongoye mu muryango w'abakatolike ruguru. Rero haheze iminsi ngiye gushingura nyirakuru w'umugore w'iwanje. Rero ryari rigize ejo niho nasuye kurota inzozi mbona ndiko ndamuvugisha ahantu ari mu sanduku. Acarambwira ngo babana babiri ngo babana bapfa babiri biwawe ngo nije nabishe. Rero nongeye kurota mbona turi imbere yiwawe na nyina senge w'umugore ndiko ndavuga ivyo bankoreye byo kuroga abo bana kugira bapfe. Umwana wa mbere yavutse mbona akomeye ariko umugore agiye ruguru kubaramutsa umwana agaruka afise ibitoboro 3 mu mutwe.